Ibikorwa vya stade Intwari novuga ko bigeze ku rugero rushimishije kuko namwe uko mubibona murabona aho tugeze. Uno munsi mwaje twatanguye kugira ico no kwitwa ese y'ingene twoshirako intebe, kandi murabona ko twatanguye gushirako intebe twandikamwe ivyandiko kugira turabe ingene bizogenda. Rero turinze dutangura gushirako intebe canke turinze dutangura kugira ayo maese y'intebe, abisigura ko ibikorwa biba bimaze kwavansa ku rugero rushimishije kuko ahagiye intebe biba bisigura ko bagira bahicara. Stade ni ubwicaro naho abantu bicara, n'ingene abantu baraba uwo mupira nyene. Rero kuvyerekeye twebwe inyubako kuko ikibuga n'ikibuga twebwe kizokorwa nacu, kuvyerekeye inyubako tugeze aho dushiramwo intebe. Iyo rero ushize intebe mu nzu ni kuvuga ibikorwa biba bigeze ku rugero rushimishije. Ibi bikorwa rero aho bigeze ni ku rugero rushimishije, sinoca ntanga pourcentage ubu nyene kuko iyi stade ifise imice myinshi. Hariho imice y'aho abantu bazicara itandukanye cane n'imice y'aho abantu bazoba bacururiza. Ni ibintu bibiri, ni ikintu kimwe gifatanye mugana ibintu bibiri bizoba bitandukanye. Rero kijanye n'aho abantu bazokwicara nka stade murabona ko tugeze aho dushirako intebe, tugeze ku bice vyiza. Mugabo kubijanye n'aho abantu bazocururiza, abantu banashaka batazoba bari muri stade, abazoba bacuruza mu magaleri y'inyuma, niho ibikorwa tugikora. Ndibaza benshi banashaka abakunzi b'umupira w'amaguru baramaze kuza ngaha, baramaze kubona ingene stade imeze toko uku iforomye. Murabona ko yamaze gutora iforoma, nta bindi tuzohava twongerako, hazojaho ngaho terre synthétique. Iyo nayo sitwe tuzoyikora, izokugwa na FIFA, ni kuvuga hasigaye kujaho umusezero. Ibindi navyo iforoma ni nyene ya stade, abazoba bara umupira bazoba bicara hanyene, imiryango ni nyene, nta wundi tuzokongerako. Ukwicara ni ukunyene, nta bindi tuzokongerako. Ibyo tuzokongerako gusa badashobora kubona ubu bibijanye n'abantu bazoba baracuruza inyuma. Ibi navyo ntibizoba bijanye n'ikibuga banashaka. Hanyuma bijanye nuko bokwitega ikintu gishasha, nivyo ni ikintu gishasha, bitega ikibuga ciza kuko turizera neza ko nicahera nikizoba gisuku kuko urabona ntituratangura gusiga amarangi. Hariho iki tuzogenda turashira amarangi kugira bise neza gusumba. Kubaka ikintu nk'iki kigenda gifise intambamyi nyinshi cane kuko murabona ko ni chantier nini, novuga ngo yakoze umwanya muto, kuko namambwira abantu iyi chantier ntiyategeza kubura ingorane kuko twakoresha imifuko y'isima hagati y'amajana 7 n'amajana 8 buri munsi, tugakoresha abakozi 1000 buri munsi. Urumva kuronka imifuko y'isima amajana 7 buri munsi ku gikorwa nk'iki cyakozwe n'abenegihugu, ku gikorwa nk'iki cyatanguwe abaturongoye baterereza abenegihugu ati yamara nimuterere ico gikorwa, intambamyi ntizari kubura. Mugabo uko vyagenze kose hagiye haraba nko kugwana rugabo, izo ntambamyi zigenda zirakemuka bukebuke. Arico gituma babona no munsi turi ngaha aho tugize aho dushirako intebe. Mugabo intambamyi zozo zarabaye, n'ubu zizoreka kube nitwaheza kuko uri mu ishantiye intambamyi zamaho. Mugabo iciza n'ukugwana n'izo ntambamyi kugira ntizitume ibikorwa bihagarara kuko kuva dutangura muramaze kumva ko tutarahagarara. Rero niko dufise abagabo bijunja n'ijambo baguma bagwana ati naho hari intambamyi, izo ntambamyi tuzikemura. Mugabo intambamyi zozo zamaho, ariko iciza nuko tuzikemura kandi abakozi namwe mwabibonye mwabasanze ku kivi bariko barakora. Izi ntambamyi rero zirabaho, hariho iz'ibikoresho, hariho iz'uburyo. Mugabo izo ntizoca zituma ibikorwa bihagarara. Hariho byinshi bigenda birakosorwa, hanyuma bikosora ibikorwa bigatuma bibandanya.